Gukarihiriza ubumenyi amashirahamwe yigenga asanzwe aharanira agateka k'abakenyezi mu Burundi ngo ni kimwe mu vyaranguwe mu mugambi wo guharanira agateka k'abakenyezi mu Burundi PASEDEF mu mpfunyapfunyo y'ikinofunofu. Ivyo nibishikirizwa na Nadege Yengayenge umuhuzabikorwa w'uyo mugambi mu buserukizi bw'igihugu c'Ubufaransa mu Burundi. Tumukurikire akaba yabivuze kuri uyu wa 26 Munyonyo umwaka wa 2021 aho ambasade y'Ubufaransa mu Burundi yariramutse ishira ahabona ivyaranguwe vyose muri uwo mugambi PASEDEF watanguye muri Ntwarante umwaka wa 2019 gushika muri Ntwarante umwaka wa 2021. Uyu mugambi warujejwe guharanira agateka k'abakenyezi ahanini ico novuga washoboye gushikako nuko mu ntumbero yayo nyamukuru wari uwo gukahiriza ubwenge amashirahamwe yigenga mu Burundi kuko washizwe mu ngiro mu gihe twari muribuka ko guhera mu 2015 igihugu cacu hariho ingorane zahabaye hanyuma twabonye yuko vyari bikenewe yuko muri izo ngorane zahabaye hariho yuko abafasoni agateka k'abafasoni kari bimwe mu vyari bibangamiwe. Uyu mugambi rero waje hagira hegereza amatora mu 2020 kugira hanini ufashe ayo mashirahamwe gukina role yayo ivyo asanzwe ajejwe ashobore kuronka ababaha uburyo bwo kurangura ibikorwa vyo guhimiriza abakenyezi kugira bashobore nabo kuba abari imbere muri ivyo vyose bituma haba amahoro n'umutekano mu gihugu na cane cane kugira batume agateka k'umukenyezi mu Burundi kataguma gacinyizwa. Nayo ngo mu ntambamye nyamukuru babonye mwirangurwa ry'uwo mugambi ngo nuko amashirahamwe yigenga yo mu Burundi menshi akora ataburyo bwayo bwite afise. Nadege Yengayenge agatera kama abafashe Burundi gushigikira ayo mashirahamwe maze ashobore kurangura ivyo yishinze. Ahanini akamo kanini noshikiriza nuko amashirahamwe yigenga aracakeneye uburyo bwinshi, arakeneye gushigikirwa, arakeneye nkuko namye ndabivuga kare benshi ntibafise uburyo bwabo bwite ugaca usanga abakozi baze barahindagurika ico naco ntigituma amashirahamwe arama. Notera kamo abasanzwe bashigikira Uburundi yuko hoshobora kubaho abashigikira amashirahamwe yigenga kubijanye no kuronswa uburyo bwo gukora bwa misi yose kugira ashobore gukora ibikorwa atekanye. Ku bwa Nike Dusenge umuhuzabikorwa mu mugambi Umukenyezi Gira Ijambo umwe mu migambi mito yafashe mu mugongo na ambasade y'Ubufaransa mu Burundi biciye mu mugambi PASEDEF akaba kandi n'uwaserukiye amashirahamwe yigenga yafashijwe muri uwo mugambi avuga ko bashima cane ukuntu bakoranye muri uwo mugambi. Nayo ngo mu vyo bashitseko ngo harimo gufasha abakenyezi kugira ijambo guhimiriza abo bakenyezi nyene kumenya amateka amategeko n'uburenganzira vyabo. Mu byo twashoboye gukora mwambarije icambere twanje guhimiriza abakenyezi kugira ngo batangure kumenyera gufata ijambo, bamenyere gufata ijambo en public, bamenyere kumenya leurs droits, bamenye amategeko abagenga, abaproteja, abakingira. Amategeko akingira abakenyezi arahari mugabo wenyene ntayo bazi. Turabahimiriza kugira ngo bungu bumwe. Abakenyezi ni twebwe nyene usanga hari aho dushaka gusamburana kandi twagomba kwiyubaka. Turahongera turabahimiriza muri ivyo bijanye no gutora no kwitoza. Mwomenya kandi ko uwo mugambi wamaze imyaka 2 amashirahamwe agera ku 252 akaba yarafashijwe n'uwo mugambi wari ufise uburyo bungana n'ibihumbi 520 n'amajana 799 y'amaero.